imigambi mikuru mikuru twari twagerageje kwisigura igihe twariko turitoza ni cane cane ibintu bijanye no kunagura inkino mu rwaruka, inkino za basket mu rwaruka mu mashuri mato mato, kunagura inkino mu mashure za kaminuza, ariko cane cane tuzoshimangiza mu kurondeza ukuntu ruguru hagati umupira wa basket womenyekana gusumba uko biri, kuko nkuko tubibona umukino wa basket umenga umukino ngaha i Bujumbura. Twifuza rero ko na ruguru mu ntara zo hagati mu gihugu urukino rwa basket uhurumbirwa no gwaruka, na cane cane kugira ngo dushobore kuronka imiyabaga yotozwa urwo rukino kugira ngo tuze turonke abaduserukira mu mahiganwa mpuzamakungu. Ivyo vyose ariko kugira bikunde nuko tuba dufise aho tugira inkino, naco gituma inguvu nyinshi zoshigwamwo mu kugira turonse aho dukinira izo nkino. Ntibize kuba nka bimwe vyabaye ejo bundi Gitega, nabivuze, aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi yari yafashe akanya kuja kuraba urukino rwa volleyball, hanyuma imvura igakuba rukaca rusiba. Mwiyumvire namwe mwubaha nk'uyo yamutse yaronse akanya kigora muravye amabanga afise ingene aremereye, akaza gushigikira inkino nk'uko yama bikora no gushigikira ibindi bisata, urukino ntirube. Aho rero tuzashiramwo inguvu kugira ngo turonke aho dukinira kandi hugaye, hakingiye ku buryo imvura itazokuba mu rukino ruhagarare. Ico nico gikuru novuga yuko nifuza gushikako igihe ikiringo canje kizoba kigeze, ngeze gusubirizwa mu ngata, gukorerwa mu ngata. Nico no kwifuza yuko twaba dufise aho dukorera n'akare bavuga ngo kirahuba hubahwe. Dukeneye ko turonka ibibuga vyiza kandi bijanye n'ikinjana turimwo. Ego ico muvuze muti mushikiranganje yarabivuze, ego yarabivuze, kandi kubivuga yarafise igituma. Leta turazi neza ko yemeye gutanga ikibanza, mugabo urubazi ko leta n'umuvyeyi wa bose. Babanza gufata akanya bakakenguza, bakaraba yuko ico kibanza bagomba gutanga atawundi mugambi leta yo bigomba kugikoreramwo, kuko leta ifise imigambi myinshi. Mu migambi ifise sa basket gusa, hariho iyindi migambi. Rero leta irafata akanya kandi biba bikenewe kugira ibanze ishishoze. Muti buryo buzova hehe? Uburyo tuzorondera abadushigikira muri uwo mugambi, ariko navuze ko najewe jenyene ku giti ciwanje nzoshigikira federation kugira ngo bimwe mu vyo twiyemeje bishobore kuja mu ngiro. Rero ntimugira amakenga ngo vyaravuzwe ngo ntivyakozwe, nuko bimwe usanga mutamenya ibiriko biraba, ariko turize neza nta nkeka mfise ko leta iriko irashishoza kugira ishobore kuturonsa ico kibanza. Ico kibanza kimaze kukironswa, federation imaze kukironswa, nta mbamye n'imwe izobisigaye ibijanye n'uburyo tuzokwegeranya dusaba dufasha bwana twebwe nyene tuzana ivy'iwacu na kare ngo mbere ko bagufasha onza kwerekana ivyo ushoboye.